irukanwa canke result ifise n'ubuzima ibayemo muri uyu munsi bikwiye kugerekwa ku bitugu by'umugabo yitwa Mbarara. Ikintu ca mbere shobora kuvuga message Ngozi ntabwo ari equipe ifise profile equipe zisanzwe muri Primus League Burundi. Narabigarutse ko hariho equipe Mumenyereza uja kumenyereza ukitega pressure utegerezwa gushigwako par rapport n'izini fise ya achievement encore pressure haro pressure no munsi umfana wa umfana wa dynamic yoshira kuri kocha yiwe umfana wa mu rugasanga ntaje mubwiye magabo menye ngo n'ubundi pressure mu ma equipe ntibingana haba kumumenyereza haba no kuyikinira ndetse no kuburongozi kandi umenye ngo resultat ziri negative kuri message Ngozi ntabwo zituma umufana wa message Ngozi wenyene yiyumvira ntabwo zituma umunyengozi wenyene yiyumvira umuntu wese ni muri buri mu myaka itandatu muri Primus League ayikurikirana ategereza nawe kuyumvira qu'est-ce qui ne va pas muri equipe nka message Ngozi. Rero ikintu cyambere nagomba kuvuga ntabwo ari pression ntabwo ari equipe isanzwe kwanza cyo ni ikintu cyambere message Ngozi Olympique Stare Bumamuru Football Club Frambori Centre Musongati sivyo Vitaro izo ne equipe zitandatu mfata ko uri mumenyereza ugiye kuzimenyereza utegerezwa kwitegura ukitegura ko byose bizogushikira uzovyakira cyo ni ikintu cyambere. Rero mu gihe iyo equipe nka message Ngozi ibaye mu bitari kiro nka result umuntu wa mbere turabaninde no mumenyereza sivyo umumenyereza mugabo hari gihe uja in deep ugasanga umenyereza wewe icyo ategereza gukora yagize iki yagikoze ikintu cyambere gihari umukinyi wa message muri message Ngozi ndana makuru avugwa nuko bobo Dr Guillaume nka president wa message Ngozi umukinyi wese akubwira ngo numu president umukinyi wese yo kwifuza kubana nawe ati kutuganiriza narakubwira fa passe ko muri Bwamuru namajije umukinyi arambwira ati je kuva umwaka watangura sindabona president wa equipe ngo arakoraza kutuganiriza badu kandi dufise ibibazo byinshi hano muri equipe ariko muri message ko nako muri message Ngozi separoka muri message Ngozi umukinyi arakubwira ngo uko biri kose president wa equipe aratuganiriza pe cyo ni ikintu cyambere bisobanura ngo nkiraho ko uburongozi buganiriza abakinyi kandi no munsi by'abakinyi bumvikanye n'uburongozi bakabironka ku mwanya andi bakuru avuga ngo nkuko amakuru dukesha mugenzi wacu uyu Musamomo staff technique yose banura ko ifise equipe itaramenyera première division abakinyi batamenyeranye abakinyi bakiri bato bavuye deuxième division muri makini bo batamenyeranye ntibaronse umwanya kuyo kwitegura kugira bamenyeranye equipe ntiramenyerana muri make muga kacuraba muri 11 batangura message Ngozi ifise prix de 7 joueurs ba Primus mwakweze bakinye Primus kandi bavango barabakinyi beza Muyamba ibibazo nimba muri message Ngozi muri effectif harimo Idi muri effectif harimo Nyanzira muri effectif harimo Marqueze muri effectif harimo Signifique nabandi bavuye muri Kanza n'ahandi ubwo kwimenye kuvuga ngo equipe nimenyeranye c'est niyo question 2 kubera iki equipe itamenyanye mu gihe yaronse hafi nkino zitatu zo kwitegura muri precision mbega izimenyeranye mu Burundi nizi izimenyeranye nizi umugani wawe uretse yo Aigle Noir ona munsi woja kuraba nka Muzinga abakinyi bamaranye imisi woja kuraba nka Muzinga
ifise abakinyi bangahe bakinye Primus League Burundi umwaka wese muzinga ifise abakinyi bangahe bakinye Primus League umwaka wese afise ba Ali Ibrahim afise ba Juma paraporo ya message ariko si Ngozi benshi cyane paraporo ya message Ngozi message ni bafise benshi ubwo rero nimba resitari kiraboneka muri no equipe ya message Ngozi bibazwa umumenyereza umumenyereza rero yabibajijwe agasigwa agasobanura turabisiguriwe nimbifashe nimba ari kibazo cyo kuvuga ngo equipe ntimenyeranye ngo ufise abakinyi ngo batamenyeranye ngo ufise abakinyi ngo batamenyere Primus League Burundi ngo beshi bavuye mu cisha kabiri cisha mukwa harunde gukindi kibazo kitaje no kumenyerana muri equipe ya message Ngozi ubwo rero je ndabona ngo ibibazo no kubara rezita biri muri equipe ya message Ngozi nimba no munsi hageze hatangwe kwiyumvirwa guhindura umumenyereza ntarashika kuri profile z'umumenyereza ashobora kumva ngo bashobora guha equipe ya message Ngozi profile ya equipe ya message Ngozi na profile y'umumenyereza bari bafise no munsi kubwanje ntago vyari bihuye abakinyi bivugwa ngo nta bushobozi kumenyerana insiguro za staff technique edati izina message Ngozi n'izina Mbarara bona paparba ntibihuye kugira ngo ibe message Ndongozi ikibazo gishingiye ku kuba izina canka abakinyi bidahuye na equipe barimwo canke n'ibindi bibazo equipe ishobora kuba ifise bitandukanye n'ivyo dushobora kubonesha amaso hano mbona ari vyose je ku ruhande rwanje ko aho hantu hari Jimmy reka turabe irashya abamenyereza bahaciye ahantu hari Jimmy hari wa Museki hari uja Monchiro Medic yarahaciye Monchiro Medic imbere yo kaza muri Frambo imbere ko aja muri equipe ya Frambo haraciye Vivier haraciye Vivier bahatiniwe yasubiye Mbarara wasubiriye muri make sinanza ngo yamusubirago barakorana yari cegera ci wiwe barakorana umwe yarasohotsemo undi niko arayisigara ndavuga koca wa mbere sivyo abahaciye abo rero kumva mumenyereza hari n'Imbarara iske Mbarara ninde izina giwe bikorwa yakoze par rapport n'izina message edi ya introduction neza message n'izina rinini mu mupira w'amaguru hano mu Burundi bien sûr que kuko uravye ivyo yagezeko c'est équipe ahigeze ubu inejereje abakunzi ba message c'est équipe ahigeze ubu bitagomba gutera impungenge canke ikibazo ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi kubera iki ni equipe uravye abakinyi yatunga ni equipe yabifise omwe abakinyi babiri canke batatu ba equipe nationale ni equipe first of all jembo na impamvu nakubwiye ati ni vyose harimo n'ubwo burongozi gakondo yabo canke umuco wabo ni equipe itari imenyereye ubona ko abakinyi babo yari batunze kandi bakagumaho sivyo bakaguma ngaho nta yindi equipe yo mu Burundi bojamwo yewe nizo hanze abari muri message Ngozi basohotse babaye bakeye ariko kwikubitiro twabonye yo moderi yosohoka akbar kasohoka mwana w'Ingozi babona ko besha arabanyengozi hanyuma mu tubona Onezime yosohoka tubona intare ya Kanwa nayo yosohoka Idi Muselem yaranagiye abona kugaruka tubona equipe itagi produce abana bo muri B sibyo ko Kidi Academy nuko igomba kurera abana hanyuma bakura bakayigira ico bayimariye ubu mu imyaka iheze namba baja kurondera signifique kwa message Ngozi I mean kwa Ngozi City ubu mu imyaka iheze abakinyi bavuye mu academy ka message nabahe bayikinira sinzi nimba wazuraza kumfasha
nabayidi basigaye oya ndiko mvuga mu bato mu bato nta numwe mu bato ari uwo ubwo ntijitwara siyo ya academy iriho ubwo ntijitwara message niyo mpamvu ndiko ndakubwira ati no guhera hejuru ibintu byarazambye ico niki mukigira kabiri uwo mumenyereza mbarara namba dodi ya imisi yose yabaye icegera ca medic agiye gufata equipe ubu kwa turaza kubigarukako ngaho igitega ubu afise ubwo bushobozi bwo kuyobora equipe nka message Ngozi nabo Jody Tuforo kuriwe ariko turetse na nivyo inde doti oya ndiko mvuga mbarara twagera no kubakinyi muvande message Ngozi uravye abakinyi fise nuko umumenyereza bari muri position yo kwirukanwa hanyuma uwo mwirukana we ntiyo kwirukana ku kazi kuko ni chef sibyo uzorabe mu ma equipe ibintu byose biba mu ma equipe bibaza umumenyereza zitazibuze zibaza umumenyereza zibaza umumenyereza niwe muntu wa mbere abantu batunga urutoki ariko ndagomba kubwiza ukuri ko igihe cyose resultat zibura mu ma equipe bitaba bivuye kuri koca gusa kuko umumenyereza hariho kugira ngo akine hariho ibyo bagomba kumuha nka equipe harimo abo bakinyi harimo kubahemba harimo hatangwa akajagari muri message Ngozi first of all imbere yuko champion itangura sinzi nimba muravyibuka none do telefona uwayivugira yahavuye yegura muvandimwe umugenzi wanje seki wa muvandimwe twa telefona aravuga ati by'abakinyi bari kuvuga ko babuze lettre de sortie lettre de libération nivyo ibyo bariko baravuga ko mwazi bimye kubera namwe hari ibyo bakagombye kubaha message Ngozi ya kera message Ngozi bakubwira ko na equipe igiye mu bwiherero yaje ku kibuga cayo message Ngozi kera ni kapiteni wabo Kagabo wakina wa Tony ba Paul inyuma umukinyi wa message Ngozi mo ntawe wabona ari smart wabonye ari umukinyi ari smart kuko apare y'ivyo babara abajene bize hanyuma namba ora university ugakina wongera ukora sibyo akondisiyo ke aho ukora hageze mu mwanya wa entraînement barakurekura kuko barazi stati yawe urabakorera urugero namba ukorera banki urabakorera ariko barazi kuri umukinyi wa message Ngozi uwagusabiye akazi yarabivuze ati uyu rero Abdul mukabona mwanya wa entraînement murasohotse nta n'uruhusha saba aragiye ariko cette fois ci waraba bakinyi bayikinamwo wabagereranye na babandi ese kubona barasubirije umugariti ese kubona barasubirije Idi Musereme namba garutse Idi Musereme bajugunye mu Rwanda harabakinyi bigoye gusubiriza harabaginyi bigoye gusubiriza ariko namba urwego rw'imigwi moya urugeje ukora urwego rw'imigwi mamuko murakina ushaka kuvuga tuno mukinyi kwino poste si mubi urumva Ligue ni umwaka wa kabiri muri equipe ya message Ngozi uvuze ko Barcelona byo gusubiriza Xavi nemeranya navyo mugo kazima bafise ukina basi ni ca kabiri ciwe none sivyo niko ndakubwira sivyo niko ndakubwira sivyo umunyezamu mwiza aherutse gusohoka muri equipe ya message Ngozi si Onezime Ilege nyuma Onezime meme no kuri Jimmy bagize struggle z'abamenyeza nako z'abanyezamu urazi umwaka wa Jimwaka wa nyuma havuga ibintu byo gira iki niki gukorera nako ku banyezamu hariya kwa message Ngozi kandi no munsi ugereze gura ipoto ya nimero 1 wa Nibizo Olivier muri message Ngozi ni Ligue sumaka wiwa kama ni batero gatatu manenza muri equipe ya message Ngozi afite experience mvango mweno poto ya message Ngozi rero nivyo muyamba ukubisa ahantu avuga ngo rimwe warashima umusoro tubaza umenyereza mugari gihe bavyavuye kumunyeza mugaba je nabivuze uzobaza umukinya message Ngozi nimba abakinya message ngoga ko mu burongo Dr Guillaume president wa message Ngozi kandi ni n'umuntu uzutinye mu president azi kuganira anaganira n'itangazamakuru cyane uyu sume ni n'umuntu akomeye hariya muri ya komini ya Ngozi sivyo ni n'umuntu yago ngo akomeye
mugabo no munsi umukinnyi yakubwira ngo meme nivyo bibazo iyo tuko